Bon après-midi, tubandanye twiga nk'uko muzi yuko umwuga wa trading ugizwe no kwiga. Utiga nta bintu vyinshi umenya. Mu gihe ugomba gusezera scam, ugakora ivy'iwawe, ukiza amahera buri munsi iwawe, utekanye ataje uvuga ngo birugara, utegerezwa kwiga. Turabire hamwe rero ukuntu dushobora kugira transfert interne muri Royal Q. Kugira transfert interne mu kuronka amagazi fees. Kugira uronke amagazi fees ushaka. Okay? Amagazi fees ushaka. Akarorero bashaka kuvuga uti nshaka amagazi fees 5. Shaka gazi fees 7, 8. Ukabuzi yuko ugire withdraw muri Binance cyangwa muri Change kanaka urungika muri Royal Q bigusaba 10 au minimum. Okay? Urashobora rero kugira aho ushatse. Abantu bataramenye yuko ushobora kuronka ama USDT Royal Q via Royal Q naho ushaka rimwe riza. Ishaka rero kubigisha ukuntu utora ID yawe muri Royal Q kugira bikunde utore ID yawe uyihe uwundi mugenzi wawe aguhe amagazi fees, aguhe ama USDT yo muri Royal Q yiwe atransfere aziguhe aguhe izo ushaka. Okay. Ubwa na mbere au départ murazi ko ari muri Royal Q. Ni ngaha. Sawa? Ni Royal Q. Okay. Connexion. Nizere yuko abantu bose bagize migration. Migration Royal Q kuri system nshasha iri update yayo. Royal Q ni robot nziza cyane. Itari automatize. Nkazazi n'iza scam zigukorera. Royal Q igucungira ikora monitoring gusa. Igufasha gucunga market. Wowe nawe ugaca ari wewe ukurikirana isoko yawe ukabona ingene ubikora hama ugacicungisha uti niwabona bimeze ukuntu guca umporera ukuntu ukumva wowe wavyizeko si gukorera. Okay? Niyo umwuga kanaka, niyo umwuga kameme trading si scam, niyo umwuga ni tool igikoresho cy'umutrader yifashisha kugira yirinde uruhombo. Imurinde rero kugira update nibaze gatanu batarayikora. Hari abantu ngaha bambwiye ngaha ni Abuja. Abantu ngaha batabuja natanze link muri groupe ya VIP no muri groupe ya team kugira aho bidakunda bace kuri iyo link hama binje muri Royal Q yabo hama bakore migration. Si nuzebe Royal Q itegerezwa kuba migrer ive muri ancien system ije muri nouveau system. Okay? Rero ku bandi bagize uko ngaha nyine aha bazura defira urashika aho winjirira. Aho winjira ni ngaha muri go to account confirmation. Hari abantu benga hadasirikira. Ça dépend. Ivana n'ibintu byinshi. So tuja kuri telefone ifite capacité ntoya cyangwa usange ni connection nkeya n'ibindi bintu byinshi bishobora gushika. Mwico gihe rero shugirane uca kuri link nabahaye muri groupe. Utayibonye ayisabe umuntu wese afise Royal Q agire update. Sawa. Tuje renga muri asset. Turaba ukuntu deposit ya Royal Q imeze. Okay, nchenga muri asset. Okay, bazi yuko igihe ushaka kudepoza amafaranga muri Royal Q ubanza gutora adresse wallet kuri deposit SF. Okay, sure ama strategy sure ushaka gas fees. Okay, ngaha. Okay, kuri disi nciyeho ngerageza kuja kudepoza nsanga Polygon kandi bavuga ko deposit is suspended. Okay, mwana kudashira itabi gikunda ko umuntu depoza ko $10 kuri gas fees. Okay, subira inyuma subire ngaha ngiye deposit nciye kuri 20. Ngomba kudepoza 20. Okay,
ikimbwira ikimpa ama network nshako ama réseau murabona ko BP20 na Polygon. Iyi rero Polygon irugaye, okay? Nuvuga rero duteza guca kuri BP20 nani mpaka ufise iki 20 USDT. Rero wewe ugomba kudepoza adashika 20, reka ndakwigishe ukuntu bigenda. Uzoca kuri ID hama usabe uhabwe bene aya ma USDT dufise muri Royal Q aya ari transferable kuri Royal Q nyene byoroshe. Yego ashaka no kuyarutika twa muri échangeur nta kibazo na kimwe uca kuri withdraw. Mugabo ari Royal Q Royal Q uca kuri transfer. Okay? Hama umuntu kamurikira guhera kuri rimwe. Okay? Gambe na mbere ho maze nigishe umuntu ashaka gutora ID yiwe kugira he mugenzi we amuha ama USDT kuri Royal Q uca ngaha kuri mine. Okay? Uca kuri mine kuri mine chinza ngaha aha kwaka chinza nkashambona ngaha ID yanje ngiyi ID yanje niyi. Okay? Shishana ngaha nkayikopya. Okay? Nkayikopya ngaha ID yanje ngaha nkayikopya. Okay? Nijo kikopya ngaha ngenda hahandi muri WhatsApp iyo umuntu agomba kugira nte kumpa ngomba guha wewe sivyo ngomba guha cyangwa WhatsApp iwe nkabirungikayo nkamuha iyo ID. Hanyuma rero reka turabire hamwe kuri wowe ushaka nawe kurungikira mugenzi wawe yaguhaye ID mvu wayikopye. Okay? Yakopye rero utugenda hehe ino ngaha aha kuri asset yawe aha maze ko hari ubutunzi bwawe bwa Royal Q hano baburi noca mu kutransfera ama Royal Q yawe. Okay? Ugaca ngaha ugashuza ngaha kuri transfer ntusha kuri withdraw ushaka kuri transfer ngaha nihuca aha. Okay? Ntushaka kuri transfer nkashashiraho inter UUID shishaho ya ID yanje ya muntu yampa sivyo mba nayikopye abe yayimpaye nkaca ngaha nkashirako minimum na ko ari nkashiraha mba bambwiye ngo sishaka kuri transfera kuri jeje nyine kumva iri ko ari ID wanje musupoze ko ari indi ID undi muntu yaguhaye mabitahura cishiraho rero nimo nanoshira habiri sivyo. Okay? Aragenda noshaka habiri aragenda acangira nti acanza ngaha acamanuka inefo umva ngaha igituma nka kwemera ngaha ku transfer ni kubera nasize mu ID yiwanje sivyo ubundi ari ID yiwawe y'uwundi muntu hambwa shemeza ku transfer. Okay? Hoje kwemeza ku transfer ikikuzanira aho shira address aho shira ntuze ikiguha ama verification Google Authenticator canke email haba nako tuziverifya amako twemeza ukashamwa na moto pass yawe ya withdraw ya Royal Q mazi ko Royal Q sama moto pass abiri moto pass ugira ko login na moto pass ya withdraw nizere ko cyose umuntu abizi utazugira moto pass ya withdraw azoyitore ngaho muri ishene yanje ya YouTube iriko kugira ushobore kubona ukuntu ushobora kugira ko parametra adresse wallet yawe ushaka ku parametra a mot de passe ya transaction password comme ça baje kwigusaba ko ari withdrawing kwashuriye uzuzamwo ugaca wemeza amafaranga agaca agenda kuri wa muntu wayarungikira hama rero bivanye mwavuganye nimba mwavuganye ko acha gusubiza muri Binance cyangwa gusubiza muri Binance nimwavuganye ko guha amakash acha guha nimwavuganye ko acha kuriha via limikash bango Boynote cyangwa ikindi kintu cyose de façon électronique cyangwa bancaire nta kibazo na kimwe
aca kuriha amafaranga yawe kuko uheje kumurungikira. Nuko tubandanye twigishanya kandi tunoganza. Weekend nziza.